cyane cyane ku basenga ku mugoroba nibo batuzi cyane, ariko namwe uno munsi turi kumwe. Amen. Ego reka sabo turi kumwe egere ngaha gatoya kugira ngo tubabwire ukuntu ibintu bimeze. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu Migani igice cya 14 guhera ku murongo wa mbere. Haranditswe ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ariko uw'igipfu arusamuza amaboko yiwe. Turabandanya n'ijambo ry'Imana dusanga mu Migani nyene igice cya 24 ku murongo wa 3. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi ubukerebutsi nibwo urukomeza. Turabandanya n'ijambo ry'Imana dusanga mu Migani nyene 25 ku murongo wa 24. Wopfuma wibera hanze hakubana n'umugore w'igare mu nzu. Amen. Aya majambo ntuyibagire kuko araza kugufasha cyane. Teme y'ijambo iravuga umugore w'igare bituma urugo rwawe ata mahoro rubamo, ariko kuba umugore aciye bugufi bituma mu rugo rwabo haba amahoro. Amen. Reka rero kandi abahinzi ba Kristo badusigurire rino jambo. Turagushima Mana nziza, ugitangaza wakoze, waturinze umwaka wose. Beba shaka damu hana wa kozi yagiye umukozi nawe uriga madame Sheri Nibiki uyu ni umugore mfise cyane. Madame Sheri nakwitabye oya Sheri reka kubuke kuko ndakarira we ndagukunda rwose. Wiriwe neza? isawa Hama ashaka twicare tuyande gato. Okay, aho mbona urakara cyane ngo toye ndakwizeye umugabo mbona umenga byatangiye guhinduka. Aba madame nagira uno munsi tuyage ku bijanye n'ivy'Imana yaduhereza byinshi mu mwaka wose. Urabona yuko mwaka uraheze kandi Imana yaduhezagiye, amafaranga turafise, ivyimburwa ni vyinshi, nirwa nakoroha n'abakozi n'umutwe uri mu kurwara. Mugabo rero nari nifuza ko bitopfa ubusa twobikoresha na cane cane twisunga igikorwa c'Imana, tugafasha imfuvyi, abapfakazi no mu ngoro y'Imana. Ibyo bavuze tukabikora nk'uko babivuze. Gabo nurubahuka kweli kure ufata itunga ryose yore ugiye gufasha imfubyi gufasha abapfakazi. Nta kintu na kimwe ukwiye gukura, nta kintu na kimwe uzokura. Namwe uzi ko jenda umugore ngana na kimwe uzohakura. Umviriza rero kwanza na Mariya ndegiriye no kwijyana nta kintu na gisubira no kugura. Mana nayisibye umugore mu gihe cyaje igakina umuntu imeze nk'uyu kabisa.
abana beza nka mwebwe ntabwo ati abana ndabyara rero murabona ko ndabakunda kandi ndabarenze neza namwe muze mubyitwararike burya papa wanyu abareze burya ni papa n'ahandi hababyara yego iminsi ndakusanga nanjye imana yamenyeye nawe sinanga turi kumwe n'imana byose ndagenda neza murabyemera yego ndabakunda cyane nimwantegukiye kwishuri karibu tapa karibu kuvuga nawe wawe nifashishije pa ndetse neza amen cyane amen ndetse neza yesu we karibu karibu we gutara kujya twakire papa karibu agateka agatebe n'akahato karibu hano rero bakayobera cyangwa ugenda mube muraraba bya bindi twari nababwiye muce muraba mwarura ibyo kurya mu nkono mufungure mwari mushonje sawa kandi mukoreshe umwanya sawa murakoze ndabizi ariko yesu niwe nyinshi nubwo tumaze imyaka 12 atamwana turoza tuzomuronka genda byizeye murajya muri imyaka ingako n'igihugu oya hama n'ikindi kintu nifuza urana mu by'Imana urana yaduhaye abana turera abana hama ikintu nashaka nuko tworabigire twongereza abandi bana kugira bagwire kandi rero hari umuzeyi nabonye twari tuganira cyo nifuze ko twomuha n'ibyanzo ziri hajyanye twonka sibyo none aho karonka wazi baranteze kugira imana ishikare kubona icyo gukora cyane ireka hajyanye ibyo gukora n'imana ashaka kwirega sibyo none gukorera ahubwo ngoza gutegurira amazi mu gihe uri kurushe Mana ndagushima ko wampaye umugore mu gihe yacu, ndagushima no kuri naragusabye sinogaya, ariko ndakwinginze ubihindurire umugore urasuzuguje mu rugo uru n'urugo rwanjye yaranyarutse Karibu wicare mama.
hanyuma rero bana banje ukuri muzoshishikara kuvuga ego mama waruzi yuko niyo minsi muzobona abandi bana n'abazanye kugira ngo bababere bene wanyu n'abashiki babo nabyo babyiza nuko bishyira muri ibyo tuneze yo gutangura koze cyane nanjye ahubwo ndakwicukanira nawe wicara sibyo tuba nicaye Wambwira yo karibu mwana karibu yewe iyi chana ibahezagire ibaha intege 18 urakoze cyane ifamiye yawe uzoshitana mwibere urakoze cyane turabinezereweho byareka ndamwereke abana nabo tubereka ahubwo nyene reka nce mbwira uyu kayobera ace amujyana abajyane abere mu cyumba naho bazoza barongera nyene sibyo nabona ego papa na cyo mugira urukundo sibyo nabona mugira urukundo amahoro hameze ego papa umuntu ukeneye amaraso kumukunda ari kumushyira papa turabyubahiriza ntabwo muti tugende pote no mwe tusene kama maroso mete neza yesa shimwe oyi wazi bagira nakire karina erega abana baje naho mubona kamana ndaro muze mwigere muhebana mwese muzokuvana muzomutekana nzobikora sawa okay
Mahoro. Ego. Ane yapfuye. Ada. Achinga ba. Sheri. Bebe. kandi babishyiramo seriye abantu barakenyeka ntabwo Uri mu bitaro bari bakubonye. Shira umutima. ahandi ni hehe Uri mu bitaro bari bakubonye. Shira umutima. Ntabora. Ariko madamu. saa Ndakubwira ati dukorere Imana mu gihe tuba tukiriho. Ubu none ko wari upfuye itungo ritaye ku isi. nukurishe ubu ndatahuye kandi ngiye kukubaha kandi ngiye gutangura gukorera Imana Dutahe nta kundi. Gusa uretse gukorera Imana ugihari. Urapfuka bisiga kandi n'abantu bagasigara barakuvuma. Naye nakubwiye tubafashe n'igishoro. Abaguwe ari upfuye. Ese byobaye byabande? Baba ni wabyima zo bari kubisubira. sheri nabyumvise ndahindutse Sawa dutahe. n'akantu hahise amezi atanu wa mubiri aragoye guhinduka ahazavuka umwana bitwa Samweli yabaye umuteke Sina hari yabuze n'uwakubura ahubwo aracyari tuba mu mirango ya kabiri na ni mu birango ari wakomerewe arakomeye
abakina n'inde nturababona n'aba basigaye kubashyira ku iradiyo barashyiraho umusingiye cyane abonye gahindutse yaho kana mapema nawe kabisa umuntu Wazanira umufuko ahechenye amezi mananishi ndi umuceri dadawa ubu ndi isombe ho ushaka mbili cyo kiyo kunoze nangi bichumbi chombe cyoje Aguruka gato ukebuke aha rero je n'undabe ngo badagutera urushinge abonye wa mubiri wawe Turajenga ibipimo barwaye turabona yuko utakoze siporo mu myaka igiye kandi twasanze wibongereza kandi ntacyo twagiriye mu mwanya yawe nizo mpamvu ukunda kumererwa nabi wikoreye nicyo gituma umererwa kandi biragusaba ivyamwa vyinshi amatunda ibinombe n'amakara ubura gushaka kurya ivyamwa n'uzovyara umwana turatagaza Chuki yego sawa kushiriki chukula kundora kuna icyamwa bikwiye ena siporo irakenewe
Haleluya. Amen. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Amen. Mumeze neza. Yego. Nabaye ikaze mu ngoro y'Imana. Amen. Mwumve muguwe neza. Amen. Ego. Hanyuma tunagomba tuvugane, nagomba nabigishe ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira urugo rwiza kandi si kuba umwizigirwa. Amen. Amen. Ndazi neza yuko benshi muri abantu bubatse, ariko kandi ndagira ngo ababwire yuko bamama muri ngaha mugerageze mubane neza n'abashingantahe banyu. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira neza, hakubana n'umugore w'ingare woguma wibera hanze mw'ishamba. Amen. Tugerageze rero tubane n'Ukristo kugira ngo ibintu byose bizoshishikare kugenda neza. Haleluya. Niyo mpamvu twari dufise igishingantahe cy'abantu baheruka kuronka umwana bamaze imyaka 15. Amen. Rero abo bantu by'ukuri kugeza muri uno mwanya bafise imfubyi zirenga 30 batunze. Bigaragara yuko mu kubura umwana kwabo bagumye bubaha Imana. Amen. Bagumye basengera ku mugozi umwe. Ariko kandi murazi yuko Dimashi yeze twabose igishingantahe cya Matayo basubiranye n'umugore we babana neza, ibikorwa by'Imana bakaba babikora neza. Rero reka tubahe umwanya kugira ngo bashime Imana gatoya kugira ngo cyo turangize igikorane. Kaze ese umushingantahe Yonari bakajambo gatoya. Haleluya. Amen. Amasezerano yawe Mana nahinduka. Amen. twararyohewe twumva dufite umunezero udafite n'abakotango kuko amasezerano y'Imana ni menshi kandi Imana igusezerane ntihinduka. Yesu nashimwe. Igusezerane irashitse. Twararikiye twihangana imyaka 12 yose, ariko urabona ko twaronse umwana. Yesu nashimwe. Ibyo turabishimiye Imana, kandi nanjye sinoshima jyenyine nka madamu wanjye ntageze shababwira. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndabona mufite umutima nyawe. Amen. Ahubwo ibyishimo bise. Asha nora ndazi na baba bungu banje n'abakobwa baryohewe. Eko babashake gose. Wowe rero icyakizanye ngaha nanje gushimira Imana, Imana yampaye umwana inyuma y'imyaka 12 n'amezi 3 nari maze ntararonka ikibondo ndetse abandi. Yesu nashimye. Amen. Nashimira Imana cyane ukuntu Imana yagiriye neza. Nukuri umwana namwise Kisabasi. Haleluya. Imana ikimazi dushikare tuba Imana kandi tubabizigirwa mu ngo zacu. Nubwo byashitse ukaba utararonka umwana, ushishikare wihanganye. Uruvugo ndazi ko ari rwinshi, ariko hari Imana mu ijuru. Umwami Yesu abahezagiye. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi yego nk'uko mutubonye murije kumva ijambo ry'Imana biciye mu dukino. Ubu ni umugwi wacu dukunda cyane, dukunda gukora ibikorwa by'Imana no kuri radiyo, kubera ko turakwitwara mu kiganiro inyigisho z'urwaruka. Murakunda kutwumva amajwi, murakunda kuyumva ngo mumenye abariko barakina, ariko dushima Imana yuko Imana ikomeza kudutera iteka kandi ikomeza kuduha n'abarongozi badukunda ndetse badushikira mu mpande zose. Imana ibahezagire kandi nawe mukomeze kudusengera. Yesu n'abahezagire cyane.